Bakunzi ba kino kiganiro ndabahaye mwiriwe. Mu kiganiro cuno munsi turashikiriza ibijanye n'ibirori byo gusozera ibikorwa by'isasa risanzwe rya Kigarama umwaka wa 2019 vyabereye mu ngoro y'amakoraniro y'inama nkenguzamateka ku murwa mukuru wa politike Igitega. Bikaba vyari birongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Reverien Ndikuriyo. Turashikiriza kandi vyerekeye integuro z'amabwirizwa zibiri zizwe zongera ziremezwa n'abakenguzamateka. Iya mbere yerekeye uturusho tuzohabwa umukuru w'igihugu icegera ciwe, umushikiranganje wa mbere n'abandi bashikiranganje. Iya kabiri nayo ni integuro y'ibwirizwa ihindura ingingo zimwe zimwe z'ibwirizwa rigenga intwaro mu makomine. Mu gusozera kino kiganiro mukurikirana ibijanye n'urugendo nyakubahwa Reverien Ndikuriyo arongoye inama nkenguzamateka yagize mu ntara ya Makamba, aho yari yagiye kwirabiraho ibikorwa vyo kubaka ibiro bishasha by'iyo ntara bigeze. Imbere y'umutago kugenekerezo rya 28 ruhuhu muno mwaka mu ngoro y'amakoraniro y'inama nkenguzamateka ku murwa mukuru wa politike Igitega, umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Reverien Ndikuriyo yararongoye ibirori vyo gusozera ibikorwa by'isasa risanzwe rya Kigarama umwaka wa 2019. Mwijambo yashikirije nyakubahwa Ndikuriyo yarahaye ikaze abashitsi batandukanye bari bitavye ivyo birori, aca bashikiriza n'integuro z'amabwirizwa zizwe muri iryo sasa. Muri sasa risanzwe ya Kigarama turamutse dusozera icese uyu munsi. Twararanguye ibikorwa bitari biki. Twubahirije ingingo y'ijana 33 y'izwa shingiro rigenga igihugu cyacu Burundi. Itegekanya ko inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka zemeza amabwirizwa kandi zikagenzura ibikorwa vya leta. Twaremeje integuro z'amabwirizwa 8 mu nteguro 16 leta yari yaturungikiye. Izo nazo nizizikurikira: Projet de loi portant modification de certaines dispositions du décret loi numéro 1/13 du 24 novembre 1986 fixant les droits d'enregistrement en matière foncière. Projet de loi portant révision de la loi numéro 1/33 du 28 novembre 2014 portant organisation de l'administration communale. Projet de loi portant modification de la loi numéro 1/20 du 9 décembre 2004 portant statut du chef de l'État à l'expiration de ses fonctions. Projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de don entre la République du Burundi et l'Association internationale de développement au sujet du financement du projet relatif à la petite enfance et la maîtrise démographique, Nkuriza, signé à Bujumbura le 19 septembre 2019. Projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de prêt entre la République du Burundi et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Le projet de loi portant révision de la loi numéro 1/012 du 30 mai 2018 portant code de l'offre des soins et services de santé. Projet de loi portant instauration et octroi du statut de guide suprême du patriotisme au Burundi au président Pierre Nkurunziza. Et enfin, projet de loi organique portant fixation du régime des indemnités du président de la République, du vice-président de la République, du premier ministre et des autres membres du gouvernement, ainsi que le régime des incompatibilités et de sécurité sociale. Iruhande y'izi nteguro zemejwe, twariyamirije itangazo ryemejwe n'inama nshingamateka y'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya. Mu gihe twari twabatumiye ngo baze kwirabira uko ibintu bimeze mu Burundi, aho akaba hahize imyaka 4 babandanije bakorera kubihuha n'umuyaga. Twisunze ingingo y'ijana 38 y'ibwirizwa shingiro twaritavye ibikorwa by'ikoraniro ry'inama nshingamateka na nkenguzamateka, aho umuguje je gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi waruramutse ushikiriza ibikorwa umaze kurangura inyuma y'umwaka abagize uwo mugwi bari ku kivi.
mu nyuma umukuru w'inama yaraciye ku mayange ivyaranguwe muri iryo sasa mu bijanye no gucungera ibikorwa vya leta, ingendo zakozwe mu makomine no mu ntara z'igihugu, ingene inama yitavye imisi mikuru itandukanye ya leta, hamwe n'ivyakozwe mu bijanye n'imigenderanire. Mu bijanye no gucungera ibikorwa vya leta, twisunze ingingo y'ijana na mirongo icenda na kabiri y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi, twaremeje amazina 4 y'abacamanza bagomwe na nyencubahiro umukuru w'igihugu kugira barangurire imirimo yabo mu bisata bitandukanye by'urwego rw'ubucamanza. Twarasozereye ingendo zigira kabiri mu makomine atandukanye kugira duhimiriza bene gihugu ngo bahindure ingendo, biteze imbere, bonge bateze imbere igihugu cabibarutse. Twaritavye ibirori byo guhimbaza isabukuru rigira 29 igihugu cacu c'u Burundi kimaze cemeje amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Icivugo c'uwo munsi mukuru kikaba cari ubumwe niragi twarazwe n'abasogokuruza bacu. Tubugire umutahe ibihe byose na hose n'inkinzo y'u Burundi. Twaritavye kandi ibirori byo guhimbaza isabukuru ya mbere igisagara ca Gitega kimaze cemejwe n'ibwirizwa ko ari umugwa mukuru wa politike y'igihugu c'u Burundi, aho hari kuwa 4 Ruhuhuma mu mwaka wa 2020. Twaragendeye umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi severe, aho uriko uregeranya ibisigarira by'isinzi ry'abantu bagandaguwe mu nyamaswa mu 1972 bagatabwa hamwe mu binogo birenga 18 ku Ruvubu muri komine Shombo mu ntara ya Karusi. Inama nkenguzamateka ikabiteye intege uwo mugwi, igasaba kandi leta kuronsa uburyo bukwiye kugira ushobore gushira ukuri ahabona ku mabi yagiye arashikira Uburundi n'abarundi. Twarakiriye umugwi w'abahinga bajejwe kwegeranya ivyiyumviro vy'abene gihugu vyotuma hashingwa ibwirizwa shingiro ryogenga ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Twarashikirije amakenga ashobora kubera intambamyi uwo mugambi dufatiye ku migenderanire idashemeye iranga hagati y'ibihugu bimwe bimwe bigize uwo muryango, harimo ingorane zibonekeza mu migenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, aho ico gihugu kiguma gisotora u Burundi. Mu bijanye n'imigenderanire twaritavye ibikorwa by'inama nshingamateka n'impuzamateka z'ibihugu bigize umugabane w'ibiyaga binini yabereye i Bujumbura kuva ku igenzi ya 4 gushika kujyandwa Kigarama umwaka wa 2019. Muri iyo nama twarihweje ingene ivyo bihugu vyofashanya mu gukinga amatati yo kwaduka hagati yavyo canke ayo kwaduka hagati muri kimwe muri ivyo. Ku magenekerezo ya 9 na 10 Kigarama umwaka wa 2019 twaritavye ibikorwa by'inama mpuzamakungu y'abashingamateka n'abakenguzamateka yabereye i Doha mu gihugu ca Qatar. Muri iyo nama twahanahanye ivyumviro by'ingene abashingamateka n'abakenguzamateka bokora kugira ngo ibiturire bituzwe mu bihugu vyabo. Twaritavye ibikorwa by'inama mpuzamakungu yo gutsimbataza amahoro, umutekano n'iterambere rya kiremwa muntu yabereye Seoul muri Korea y'Epfo kuva ku kwezi kwa 3 gushika ku wa Ruhuhuma umwaka wa 2020. Twaritavye inkino zahuje inama nshingamateka y'umuryango Afrika y'ubuseruko hamwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka z'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Izo nkino zikaba zabereye i Kampala mu gihugu cy'u Buganda. Nyakubandikuriyo yarangije ijambo ryiwe amenyesha ibigiye kurangurwa n'abakenguzamateka mu buruhuko bagiyemwo, acarangiza akengurukira abitavye ubutumire bw'inama nkenguzamateka bw'ivyo birori. Muri buno buruhuko dutanguye tuzobandanya guhimiriza abene gihugu kugira ngo bitegurire bongere bazokwitabe amatora meza kandi atekanye ategekanijwe kuva ku igenekerezo rya 20 Rusama umwaka wa 2020.
muri kino kiringo hasigaye amezi 2 n'igice gusa ngo twitabe amatora. Turasabye leta ngo ihimirize komite z'umutekano zirukiyemwo bose muri ya Nyabune zibungabunga amahoro n'umutekano, maze ntihagire ikintu na kimwe kiza gisubiza inyuma intambwe nziza tugezeko yo kwitunganiriza amatora azoba ari aya mbere atunganijwe hakoreshejwe uburyo bwegeranijwe na twebwe abene Burundi. Tuzokomeza kandi ibikorwa twatanguye cyo guhimiriza abanyeshuri kwirinda inda z'indaro, gushengeza abazibatera iyo bamenyekanye no kuba hafi gwaruka muri kino gihe twimirije amatora. Tuzokomeza igikorwa cyo guhimiriza abene igihugu ngo bijukire ibikorwa biteze imbere bonge bateze imbere igihugu cabibarutse. Tuzobandanya guharanira inyungu z'igihugu mu gukurikiranira hafi abashaka kwikinga inyuma y'ibihe by'amatora mu kunyuruza konona ubutunzi bw'igihugu canke kunyuruza ibibanza vya leta. Banyakubahwa bakenuza amateka batumire bahira. Imbere yo kurangiza mudukundire dusubire twakengurukire kuba mwitavye ubutumire twabahaye. Mu kurangiza nkuko bitekanijwe n'ibwirizwa shingiro mu ngingo yazo 179 n'ijana tuzokongera guhurira muri no ngoro umunsi wa gatatu igenekerezo rya mbere ndamukiza umwaka wa 2020 twugurura icese isasa risanzwe rya ndamukiza.